Oya we na masanti mufise cyera. Wewe na masanti mufise. Oya bro, oya je niko oya ngera kwazi kibazo kiyo. Bire muntu afise wa mbere afsikose. Nundusha gukunda je nazwe gusara. Oya mbye nk'icyo cyabo aho. Mva. Je nta mapoto. Oya hamwe uteri poto reka. Rero nimba nta gipoto najewe. Kera warazijya mu gapanu ubu. Nimba ntojya ipoto. Mukubera ngo ivyo by'ubustar. Naje nta rukundo rwa friend muri. Kubera naje kwirigara hamwe na Juif. Wewe wenda kubaza. Ingena kwazi kibazo kiyo. Bire muntu afise wa mbere afsikose. Oya sumu oya ngera kwazi kibazo kiyo. Oya ejo unukadira umukobwa. Sivyo ukuri hose wewe usurumva kumukunda. Uragiye arakwanza. Nta kintu na kimwe ufise cyo kubandanya umubwira kuko umukobwa nimba gukunda gusumba ibyo bari kumwe arahe ujya bari kumwe mugakunda. Oya none wewe urukundo wosigura kari nimba umukobwa umaze umudiraga akakubwira ati wapi hakupenda none wewe basi no mukunda cyo ko none ko oya umviriza ko urukundo ari ibintu bigufata igihe urukundo si ibintu wishiramo ni ibintu bigufata. Oya wenda kwaza kare uramaze gukunda sindwe juri muri champion hamejo ukazinuka ugakina kandi oya none uramaze gukunda rugumari rumwe uramaze gukunda kubyo kumugoma gufata oya none ndakubaza wowe umuntu wakunze warigirisha ntivyari ibintu bikurimo voilà byari bikurimo none waza bijya ibintu byari bikurimo kugwana n'amasantima yawe wari kubishobora. Je nivyo twitwaza ntibaza bakube ntibaza bakubesha urukundo bro urukundo rwa vrai umuntu umukunze ukimutongoza nimba bidakunda ntukarondera izindi nzira doto. Wewe uvuga ati umukobwa akubwiye ati oya ya mbere biba bikwiye wowe ntushobora kumwiruka ibikunda kuko urazi impamvu arashobora kuba akunda n'umuntu ingana kubira impamvu yego ndakubaza basi none nta mukobwa agenda abafise umushiriba azwi nyene bazi biriko baposta nabagiriye azwi mbwa akaba hari uwundi aje akamudraga aravuga ati je ndagiye ariko bizara kugira ikintu mani je sinemera yuko umukobwa oya je cyo nemera niki umukobwa afuma kwesha abanyera kandi bakundana bameze gutya bane no mu mariage akoresha ati jewe umukobwa ushobora kudondera jewe mbwa kubera iki aragukunda mwana wewe ntukite ku biti n'amabuye ngumubandanye mwemeze yo acha none nk'ubu yemeye yemeye nk'ubutwe namudiraza ubwa mbere aranka suye kumudiraga ijya kabiri aciye yemera hama tuciye tuja mu rukundo nkana kwa nkunda uwo mudiraga ijya kabiri kubera none singerageza amahirwe ijyanye ayo mahirwe ayo rero niyo atuma aremeye wewe ushaka Jenga mfe kumwemerera akacaga ati nahanga natazi kimwe na kimwe wowe ushaka kumenya wabaye umudraze rimwe uramudraze aravyase tayari wenyene nimba zoguma gukuna cyane iki wenyene biryosha ari wenyene yigaruka akakwereka neza ati mugagenda shaka uko dukundana muga mudemu ukaguma umurondera azoca gushira hagati na hagati uzopfana na mimi oya nojo munajitia ma depression mani suko mani hari gihe uburi nguvu mani zo kugira iki oya nta nguvu na urukundo rurasaza nimba umviriza akwangiye bro akakubwira neza urabibona neza ati nse wewe ushaka kuvuga nk'aba bandi ngo imingu wewe meze nk'aba bandi bazi neza umudemu ko akunda n'umwe ukacugenda gusomboroza intambara mukunda gute akaca gutwegera ukacuva oya mugabo ajya ni wowe nyene uyishe bro wewe umuntu deja asanzwe bakundana n'umuntu hamwe tuzakugenda ngo nande dukundane nowe ugenda kugerageza amahirwe yawe amahirwe rero nawumvise ibijyanye n'ibya Barcelona rero umva nimba ari beti wewe ca wemera kumeneka oya inga umene uriyo oya kuno si beti reka ahubwo mwebwe rero none wewe ntushobora gukunda umuntu ntagukunde mugabo ukagenda ukambwira ati ibana sasa vipi je ndagukunda akubwira ati bana jewe kuri type yanyu wowe nturimo mugo ukambwira ati bana tureka tubigihe hama mu bihaye igihe ukumva araje uko nyene muri type yawe nturimo kandi nunaendelea wachuko reka ndabe urukundo ngana nasomye umukobwa ngo arahebana n'umukungu kubera ndafisa amahe ro ayo tangoye kurondera amahe acarondera undi muhungu nawe rero urari indobo yuko utari type yiwe
aho rondera ubundi ari type yawe ucirondera ngo cotuma wemeza we nagira ko mu gitunco tumukora ukora ikintu kimwemeza wenyera azokwizana pana yuko ubikora kugira ngo wewe ushaka kuvuga ati umuntu ukunze umuntu ukamutongoza kwanka cyo ugende uryame muhira umwe icayi uryame ubandanye usa upambana ndamunda abakobwa bakera nyene bari bameze waramubwira uwo musa kanka ngurumva hama mu nyuma ahubwo ati oya ujya mu genda uzi neza umviriza para ngena witwaje nguruma waka usana nashobora kwa awaki mvuga nguruma ntanyana agukubise inunzenya kweri poto ucuga umusaranda mubigenze gute upamba mugabo wewe umaze gukunda umuntu sivyo kunda umuntu twese turafite amasanti oya we na masanti mufise cyera wewe na masanti mufise oya bro oya je ndiko nakubwiza oya imani bro nta masanti mufise wagukubita imbwa nyine wewe maze kugwahugiza imbwa wewe niko kugira imbwa kuce ndavyumva wewe nta rukundo ufise wararusesaguye yewe aho urumva aho ni muri intro sindani urukundo rwa vrai je mumbabaza ntwari hagati twinjiye none mu cyangwa bari benji ndiko nakurondera wifitiye uwundi urambya ati je canke ntibikunda nsarire nga mwe murafina reka manu buri kura faking umutima ubesha ngo yangoreka nsubire ngo raza kwemera ivyo ni bikunda urukundo rwa vrai n'urujyanye mwimva na mwemwe mugihuye nyine ubwa mbere muce mu sana brother oya man hari ibintu mukoreshwa n'amasanti n'umuntu muhuye n'ibishobisho mani ugasanga ntiyagukuye nawe nta muntu mwahuye akwemera umunsi wa mbere ndusha gukunda je nazwe gusanga oya we ntiwakunze wowe kundika ariko kuvuga ibintu nk'ibyo urukundo rwa vrai jewe mbabazwa kiriya gihe none basi wowe waso gusazwa n'iki kandi wumva mwaragiye ndipo mugakunda bari ndani mu rukundo mugasivyo sico kimwe nuko Jesse miyeze namurondera ubwa mbere n'ubwakabiri ngo anyanyire ngo wamurondera rimwe muca murakunda hone umbye nk'icyo cyabo aho umva oya basi hari n'umuntu atakubwira ko utari revo basi mugabo ukabona neza yuko atamwanya guhanga ubibonera mu nyishu okay fine mugabo ukaguma usatira undi musi akavyuka ukunye satira sasa utapata ari umwigisha yakwigisha yagize Igiswahili avuga ngo utapata urumva nubusa utapata wewe kwe nturakunda cyenda manu washaka gukunda umuntu ahubwira oya ntuyumva ukagumona ibindi bintu rero ni by'abantu twagiye guhindura uciye mu munsi numva ngo oya kubera gutari yari gaciro bati jya oya ya mbere mara gaciro ifise oya ya mbere ahubwo ni itumi kwereka ati bwa bundi oya none basi ko ari abakobwa bavuga ngo je ngo umuhungu ngo ajye mbere ntamba ndamukunda ngo ndamukatira ngo kugira ngo ndabeka zoga hari se biratandukanye ibyo bintu umukobwa kwankira ijya oya yivugisha yo kwivugisha ya yindi ngo ngomba ariko nakumviriye iraboneka none wowe bona gute akubwiye oya kaye kwa gushaka je urati mpamvu ndakubwiye oya je ivy'inkundo wapi ukamudraga akana sivyo washaka nimba rujyanye ubona neza ati azoza wenyene mu minsi tubona kuma kwivugisha ko mukumirwa abantu no kutamburanza bya bintu no ngabo manu wakwaze manu amubona rero tena ngamuntu abandanya abana apambana kumwana umuntu yamwanze akarondera n'ivyo wena basi ntawo base bikarangira bikunze ivyo bintu nivyo bicamwe amahoro bana urukundo uragukubita ukara udasinziriye umuntu akubwira ati oya ntibikunde ukavuga ati bana wowe kweri kumubwira oya acha je bajaye ivyo binshi byonshikira twaramaze kwinjira ngabo nikudraga ukamuntu akakwangira odepan oya aho rero rega wowe kiza rega wowe biroroshe kubera ko wewe ntiwobura oya nami niko mtu hata kama wewe umeze nka batwebwe wewe ntiwobura ubu je nta mapoto oya nta muntu utera ipoto reka rero nimba nta gipoto najewe kera warazijya mu gapanu ubu nimba ntojya ipoto ngo kubera ngo ivyo by'ubustani naje nta rukundo rwa friend ngore kubera naje mu iyo minsi ninava kuri hit uwo mukobwa atushame oya azoguma gukunda yasiyo mapet wiba mviriza nizereka ico kimwe ni mamora nimba nta gipoto mugabo man si urukundo rwa friend ngo sinogwishimira mu rukundo ndimo
uko bizogenda kose niyo vyahera ni nk'abandi umukunze ngo kubera ngwigi cyonyine umukunze kubera none base ndakubaze oya ndakubaze wowe bijya byo kuvuga ngo abantu ntibarango ngo urukundo sisura bari wowe wagenda gutabuza umutamanje kumuraba nyene atenge nasa that's why rero nakubwira ko urukundo twarufekinze rero niyo mpamvu bari buriya ntibaza kubeshe mu gukunda umuntu atangura isura ku mukobwa ukunze umukobwa atangura isura ntibaza kubeshe ngo nguraba umutima utangura kuraba isura hamvye umutima uza kubyiga ko mu nyuma bijya bimuga bivyiba biragira none agukundiye uburyo bumuga nyene kare kamukono kako hivi none si bitanye atangura apparence atangura physiquement ukarabuka tuja muntu kabisa yagukunze ko ufise akaboko kameze ukugusa oya atangura kuraba mu maso hamwe bateyana ujya kabisa ni fresh nta muntu urabona ari mubi ari kimuga imba bintu byose bimuhoriye ko uto nawo uvuga ati kabisa mugajeje nk'isi no mutwana barahari kandi bafise n'abashiri beza abafise hit ujya wa nkubu nkawo ufise hit we biroroshe yuko ushobora kuvuga ati ngo magira abashiri 15 kandi bose bakanakuririra ukanababwira ati je ndafise umuntu abantu baguma kwiruka inyuma nico kimwe n'umuhungu yakunze umukobwa nurukundo bana n'abagukunda we n'abagukunda haje abagira gute none nero wase wenda ndakubaze oya mu rukundo we mwiyo misi bana kuri hiti mwino misi nta mukobwa aragukunda akumva utanga ivyo byose kugira ngo mugumane bivuze ngo naho uva kuri hiti ujya muntu hamwe no gufata n'abandi mugabo akabona umenga kandi mbona neza ati none nk'uyu avyemeye voilà rero n'umuhungu birashobora gushika imbere y'umukobwa ugakunda umukobwa ukabona byose umenga nuko bimeze bizarabwire bro umukobwa urashobora kumukunda bikakunanira kwihangana ukaguma mwiruka inyuma uzika afise n'undi muntu bakundana we n'umustar nuko iki abakobwa bakwiruka inyuma bakanagufatana n'abandi bantu ntaba rukundo rwa frere gaje umuntu nero ushaka bakunda urubaba oya uno mukobwa ashaka gukunde gute nero umukobwa ukunda vya vrai uzokwemera ninde nuonyena atankunda mukore gustar nuonyena atakunda umuntu kwera amahera nuonyena atakunda umuntu kwera iki ebana niko rukundo rwa frere wewe ko nakubwira noye kutavyumva oya ivyo si cyo bakubwira wewe ko tsana tsangundo tuzo ngo bana ngo afisa followers benshi akakukundira ico aba followers oya ivyo nivyo followers je niho nkunda bikwa followers ngo umusare kuri fibi oya byase urukundo ibi yaragenda binda bihakana ngo umuriri wa uri umuririmbyi ari jya uri umuririmbyi agiye gukunda wewe mama ubona ko ni uhamagarira abantu mu mutwe avaye gukunda umuntu wa muhungu wa mukobwa we kugira ngo ntusare cyangwa ntiwisaze we kwanza kwisaza no kwisaza uko genda udrage umuntu cyangwa ukunda imbere yo kugenda kuvuga ngo ndagukunda cyangwa ndagukunda ndagira genda ufise 50% 50-50 wrong ugenda uvuga ati muga uko ngiye koze kandi nibi kandi turi proche kandi ni mugabo ashobora kunya genda utongoza umuntu okay basi none ko mva rukundo ko ntarabona bari oye byo kuravuga yisata mu mutwe oye so umuntu yisaza amanye nari ibintu bigufata reka namubwira akarorero sivyo ko mva urukundo akukunda basongende banekere kuri bajya abana ba president muroma ngo urumva mvuye ngaho ngo je ngiye kukirimba kabisa ngo cyangwa mukunda amani ngo cyangwa ngiye kumudraga uriga rubona uwo muntu wewe oya twashatse nyaka wapfa bacamurasa none bazo ngo katabara urupfu kugana gukunda umuntu uzi ko afise undi mukobwa n'urupfu uri kurica mu mutwe ujya ni umuhungu wasiyone je mu aje gutune nta muzi ntarabona bavugayo bakumubona akamuha umwanya akavugana bamunga yakavugana ngo ati bana je karabwira ikiri ku mutima ega abantu banka kuvuga cyangwa bakubwira umuntu ko atakanya rongo wera no razi yuko nkajya inbox zabo abantu batanze nimero nibo badraga bo batomboze rero umuntu munsi ndagwakaro kujya kuziya mbuga zawe woshaka inimero yawe uraza ko batokudraga ndagwakaro rero
k'umuntu mu mutwe tuza twaramaze kwishiramo ko no gushika kumushikira gusa babigoye kubera ko ata muntu umwe amukunda agenda kwisaza ngo yanga urukundo ngo n'urukundo bamaze bakurase rwo mu matwi